Alias urayibona twaranditswe no muri sene wabyiboneye genda umugore w'amategeko sindi maraya none noba ntandukaniye hehe n'umugore atanditswe ndimo ndakebakeba inyuma y'inzu nararuvuyemo none kuba ndigira ngo nabimubajije kuba mama wanje yarafuye nkajya ku maziko nico cyari gutuma insha mpabwa divorce mbo umugore wari wese afushije umuryango umugabo acamwanka agahabwa divorce nicyo ngomba mbaza nta munyamakuru icyo kintu cyo kibabaje ndi inyuma y'inzu ndara hariho hose kandi fisi inzu ndi n'umugore w'amasezerano wewe ari kaburana gusaba divorce uvuye ku mpamvu zihe iyo divorce ni naho sentere iyo divorce kwagiye mu abahuza bavuga yuko ngomba gusubizwa mu nzu kwa nta cyanyagira we nyine aracari mu rubanza mbere yuko iminsi 15 ihera yi mu rubanza saba divorce umva bimwe byabaye mu bahuza ngira ngo mbise no mukuru wa senari ko ayimubwira twebwe ingana itimo turabunana niko turacumanza rwa divorce niko turacimanza rw'umugore ashaka gusubira mu nzu kintu cyambere ubanza kubwira n'umugore wawe yo mushiga nanye wanje niwe nabanje kubwira ko niwe data niwe mama nta muryango nari mfite n'ahana ari kubwira umugabo wanje niwe nabwiye ndabwira ati mushinga ntahe bazi ibintu bimbayeho mama arapfuye kinone shere bica bigenda gute tinakundi rero ukuntu bigira yari mu mpimba mama yapfuye ari mu mpimba naciye ndebe ukuntu ndabigira nta kuntu hari ko Imana yabigize ndagenda urumva je naramusezeye kuri telefone kandi ndafise ibyemezo byinshi byerekanaga yuko twari tubanye neza kuri twaravuganye twarabandanyaga umaze kugenda hiyo ufashe urugendo nyene mu Rwanda mwarakomeje kunavugana basamenya situation kubaho ikibazo cy'itelefone turanza kuburana gato umugabo yabandanyije avugana n'umwana wanje Aisha bavugana abubwira mama wameze gute umwana amubwira ko umwana yarazibazo mfite umugabo wanje rero nundi munsi uzubwira umwana kutamenyera kubaho abeshejweho n'umugore nikurantegera umugabo wanje yarasandwa aziko ndumupambanyi nkazi neza ko ntoburi byonja ngira gute nuko mina nkikorera nitafari nkagenda nkakora ubuyede mugabo nkaronka amafaranga wiwe rero yarazi yuko nyanzu twapangiwe nishira hamwe tuzoyibamo nkabandanya ndayiriha nkoresha imitwe hirya no hino mahama yanzu yacu yo kurya kabiri mu kibitoki akabandanya yitoza amafaranga akaguma yinywera ibiye yirira nanye nkaguma muri bwa buzima mubwiye ko ibi ndabirambiwe umupanga y'intaraheza avance amezi 3 ntarahera nibwo yabonye turi kurambaza iby'umupanga yo gutangiye kunshira hejuru ngo nzo azohera mbonye ko ari marandyarye njya kwa dekaritsiye aramubaza ubwa mbere aramwemera ko umupanga yicire avance ukwezi kurahe ukundi subirayo dekaritsiye amubaza acabwira dekaritsiye ngo nagende ngo yitwara hashaka ngo nagende mu bahuza baza bare babayimo ntunace ntangura rubanza mu bahuza iyo turyamye tuba tumeze nk'abapfuye ariko iyo turamutse mu isi y'abazima aba ari amahirwe y'Imana kubera ko tutaba tuzi vyabaye muri iryo joro ryose tuba dusinziriye tutazi ibiriko biratubako ruhande ndetse kubidukikuje reka ndabasabe rero kuri ubwo umwe wese banze ashimire Uwiteka kuba agihumeka umwuka w'abazima kuba akiri muzima ndetse kuba yaronse amahirwe yo guhumeka kubera ko ariho benshi batari bararonka no mahirwe haro benshi bakoragura impemu abandi baranazigura bikarangira avyanse jewe nawe rero ntaco tuba twahaye Imana kugira ngo dushike kuri buno buryo ndi kumwe na mama Salama umwe mu bakinyi ndetse beza cyane uburundi bufise umwe mu bakinyi beza cyane dufise ku butaka bw'u Burundi ariko no musentu tuje kuvugana ku vyerekeye filme canke kiniki tuje kuvugana ku bintu nabonye biriko birahaba neza tubanze tumuha ikaze cyane mama murakoze cyane meze neza pore sana no munsi nta munezero kugaragarako tuvuye muri sentare aho yari karaburana n'umushinga ntahe wiwe kamvuge Yes umushinga ntahe kora ko nta divorce irahaba aracara umushinga ntahe aho bariko baraburana ndetse umushinga ntari kumusaba divorce ariko ivyo umushinga ntahasaba nivyo mama Salama asaba ari ibintu bibiri bitandukanye ndavuga ati reka tumuvugishe tumenye ukuri mama ndifuza ko ntangura kumenya kwanza uriya mushinga ntahe mwabanye igihe kingana gute kabanye imyaka 9 mubana mu rugo tubana mu nzu mu rugo byemewe n'amategeko ikintu cyaje gutuma mudasubira kubana niki
Turajaje kushobora tutashobora kubana nanjye ndabireba bikansiga intandaro ya byose. Mama wanje yarapfuye, mama wanje avuka mu gihugu cy'u Rwanda. Hama uwo mushinga ntaye wanje nawe yarafunzwe kumvo zibi nibi. Ndamusezera mubwira ko mama wanje apfuye. Ndagenda mu gihugu cy'u Rwanda, ntibyankundiye ko nca ngaruka. Mugabe Imana yabikunze ndagaruka. Garutse sanga uwo mushinga ntaye aracyari mu mpimba. Mugabo amatwa ashira yarafise umugore bari kumwe. Mugabo nambere uwo mugore yarasanzwe hari mugabo uko zirara zishabwa cyaziga zikazima ntabwo nigeze nitaho by'uwo mugore. Ubu rero ntonje kubibona abugore barabandanyije mugabo aranyigeza yuko afise undi mugore. Jewe nshitse nashikiye mushira hamwe kwa ntaho nari mfite nagarutse sanga inzu yayipangishije. Baje umushinga ntaye wanje kwindi ipangishije barambwira ngo nindindire umupanga yicare avance avemo baze guhera mu kw'icenda gushika n'ubu avase ngo ntirahera. Hama nyuma niho yaje kumpa umuco arambwira n'ukuri ntago ushaka ko dusubira mu nzu ahubwo no kumpa divorce. Ubu rero nibyo ubonye usanze turimo. Mu myaka 9 mu maranye pardon gato mu bana usanzwe ufise hariho abana mwavyaranye muri iyo myaka 9? Oya, nta mwana n'umwe mufitaniye? Ntabwo avyara. Hagati yanyu rero kugira ngo tugende duhuza, je numvise muri sentare yavuze ati kuva afunzwe wagiye kumuraba rimwe, ndetse uwo munsi ugenda wagiye mubwiye ko utazofa usubiye kuja kumuraba. Vyo n'ukuri? Nububeshi kubera umushinga ntaye wanje nta mama nta se nta mushiki wiwe afise wa direct afise umuryango gusa. Mbega nari kureka kumuraba gute ninde wundi ari kumuraba? Uretse gusa ko inzoka ya kwanse uyiha amata ikadahwa amaraso. Nta ibyo byose ni ibigirego ari marireguza kugira ngo byumvikane koko ya divorce nikwiye, yumvikane ko nataye urugo. Mumva ni ndabona kumengo ni satani yamaze gutera mu ngo ahana ha divorce mugabo birababaje ko umugabo mubanye imyaka 9 muri iyo myaka 9 atakaza afisi arije napambanaga akaronka akazitumananya imyaka 7 mu myaka 7 akibagirwa icyo nakoze. Iyo nzu tubama arije nayubakishije ibyo byose arabyirengagiza. Inengeza muri iyo myaka 7 ko nta muntu yigeze aducishamo ijisho ngo abone ko akora cyangwa adakora. Ibyo ari byo byose inshingano nakoraga nk'umugore n'umugabo. Narasumaga ibintu byo byose nkamugurira impuzu nkagira gute mu myaka ibyo byose arabyibagiye ko ibyo byose nigeze kubikora. Bo bavuga yuko mwinjiye mu nzu isanzwe yubatse atanakimwe wigeze wubaka muri ivyo. Dushikeneye umuco hano onye kugira ngo ntitwumve ko ari birego umwe wese azakubera ko umuntu ageze mu rubanza umwe azana ibirego vye abona ko vyotuma atsindura urubanza, ariko turakeneye ukuri guhari. Ni parasera igabuyemo gatatu yagabuwe na sentare. Apare ya se wiwe rero hari harasambutse aho batoye numva ni yamazu yari yarashaje yari yarasambutse hejuru yarambomaguritse inzugi amadisha byose byarahubaguritse. Ibyo byose rero narasubiye ndubaka kubera nije nari mfise akazi, nari nkora igikokayi, nari ndazaza no kuri Kotebo, nari mfise amahera abantu baranzi ndi umumama kuva kira ndagumye nshakisha kasi nigeze nshakisha mu ngeso mbi. Narapambanye ndubakisha inzu ndatunga urugo rwanje. Mugabo uyanzu nubakishije ubundi inyuma yayo. Icyo kintu cyo kibabaje ndi inyuma y'inzu ndara hariho hose kandi mfise inzu ndi n'umugore w'amasezerano. Wowe ari kaburana gusaba divorce uvuye ku mpamvu zihe? Iyo divorce ni naho sentere iyo divorce kwagiye mu bahuza bavuga yuko ngomba gusubizwa mu nzu kwa nta cyanyagira. We nyine aracari mu rubanza mbere yuko iminsi 15 ihera mu rubanza asaba divorce. Umva bimwe byabaye mu bahuza ngira ngo mbise no mukuru wa sentare ko ayimubwira twebwe ingana itimo turabunana niko turaca imanza rwa divorce niko turaca imanza rw'umugore ashaka gusubira mu nzu. None divorce y'umuntu ngo atakuravye iyo divorce iraba nawe usambanye yamfatiyemo ntande yasanze naratwaye nta kintu na kimwe cy'amanyanga yasanze narakoze. Iyo divorce yo yifuza arifuza ko babagore ariko aragendana nabo wa mugore ubu bari kumwe ashaka ko je naye twasinyura wa mugore akajya guteba agasinya nawe kubera ko mwahaganye yampimvye ariko hari icyo yirengagiza. None mubwije ukuri mushinga ntaye wanje je ndi umugore sindi Jojo urayigura ukayijya yahera uburyoho ugacira. Nuko maze gufata idarapo ry'u Burundi nkarahira
icyo mujye munabyitonda uzufata idarapo umenye icyo ugiye kurahirira bazi ko gusinya biroroshye uba gusinyira biragoye umva Jesse ndi Jojo ahekenya kamara mu buryoha agaciro oya ibintu ni ibintu bikomeye cyane mu rubanza werekanye urupapuro rugaragaza ibintu wakoresheje mu kubaka ndiko ndifuza kumenya rero wewe mu gihe ariko gusaba divorce w'imbere y'ubucamanza uri kusaba iki kubera ko nabonye umenga peut-être uri kurasaba bagusubiza ivyo wubakishije bagira iki jena ntago niko ndasaba divorce ko sinagiye kubaka kugira ngo sambure je ndiko ndasaba sentare inkomorera umugabo wanje kubera ko n'umugabo wanje gushika no kurisa n'umugabo wanje w'amategeko inkomorera uburenganzira bw'inzu yanje tubanamo inkomorera uburenganzira ansumire anyambike kubera ni akora inshingano nk'umugabo kwa kibyo byose ndafite uburenganzira kwa ndi umugore w'amategeko w'amasezerano narafashe idarapo ry'u Burundi ndamurahirira ati nosa ndayisenga tuzobana mu mahigo no mu marushwa ibyo narabirahiriye sinagiye kubaka rero kugira ngo sambure imyaka mfise si yo guhana divorce ariko usanzwe neza ko bafise uwundi mugore barabana mu nzu aho ahari uno munsi canke abimeze gute iyo nzu tubamo iyo nzu yacu ubarayipangishije nawe abakuri wa mugore urumva inzu arayipangishije abakuri wa mugore urumva rero ashaka agomye aronka amafaranga y'inzu yacu ayipangisha nanjye ndi mwibarabara kanyifuse uburenganzira bene data ibintu vy'ingo n'imiryango muri kino gihe nivyo bintu bituma haba umutekano muke mu gihugu kubera ko umutekano ugomba guhera mu rugo hanyuma ugakwiragira mu babanyi ugaze ugakwiragira igihugu cyose bino biriko biragenda kumena imitima ya benshi biriko biragenda kubabaza imitima y'abantu benshi ariko kugira ngo urugo ruzoze kubakwa mu masalamu uko biri kose iyo amazi abize nabi uyimifu uri kurabona neza ko uri kurahatiriza kubana n'umuntu atagushaka hamwe cyose ntare yovuga ati turabahe uburenganzira agenda mu bana ubana ko urugo n'umuntu uzogaruka karugira mu bibazo kubera ko umuntu azoba yemeye kubana nawe atari uko agukunze erega sentare niyafata ingingo izafata ingingo tugaburire Nyanza kubera wewe ko mugabura iyo nzu kubera wewe ravuga ko atanshaka genda mukene nkene kusura muri yanzu sentare kimfata ikagaburamo pare zibiri iyiwe ni yanje akavuga ko inzu ari y'umuryango batarabagaburira na mwene wabo uruhande bafitaniye ibyo byose n'ububeshi nahantu hagabuye nahantu higabuyeho nyene kandi uwo mwene wabo umugore yaragiye arajyana n'abana kandi n'ibintu by'ububeshi byiremaye nkanya arimo arakora wenyine ariko arakora kandi n'urubanza rumaze igihe kinini urubanza ruvuze igihe kinini ndi mwibarabara nawe ari mu nzu arimo arayikotesha amafaranga agenda kuyaha maraya cyane umugore w'amategeko nawe marayaha maraya none ubu amategeko yoba andengera nayahe guhera mu kumunani ndi mwibarabara ndi umugore w'amategeko inzu ipangishijwe amafaranga yajyana kwa maraya agafungurwa Nyanza ikabanda yigapangishwa nanjye ndi mwibarabara mbega ayo mategeko mbega agateka k'abagenzi karacyariho nimba agateka k'abakigenzi kariho nanjye nikangereho nanjye mpanga uburenganzira bwanjye nk'umugore w'amategeko ndabisubiyemo genda umugore w'amategeko sindi maraya ariya sarayibona twaranditswe no muri sentare wabyiboneye genda umugore w'amategeko sindi maraya none noba ntandukaniye hehe n'umugore atanditswe ndimo ndakebakeba inyuma y'inzu nararuvuyemo none kuba ngira ngo nabimubajije kuba mama wanje yarafuye nkajya ku maziko nicyo cyari gutuma insha mpabwa divorce mbu umugore wari wese afushije umuryango umugabo acamwanka agahabwa divorce nicyo ngomba mbaza nta munyamakuru umuhabwe divorce kubera nagiye ku maziko ya mama wanje mbiyo mama wanje ataza gupfa sinari kuguma muri yanzu none nari kureka mama wanje sinjye kumuzika ngo none umuvyeyi n'umugabo hitamiki kandi umva kandi urubanza rukomeye sinari kureka kujya kuzika mama wanje ngo umugabo kandi nyamugabo yari ari mu mpimba iyo mpimba singe nayimutwaye umuse kavuga ngo nagiye mu bihugu bitandukanye je ndafise uburenganzira bwo gutembera ibihugu bitandukanye kubera yuko nta kintu kirimo kiranyagira kinyemere kimbuza kurenga imbibe z'u Burundi ndabifite uburenganzira nimba hari itegeko ryanditse yuko umugabo ngo
afunze umugore atambuka atajya no kuramukanya iryo rizompane bivuga ngo umugore nimba apfushije umuntu ahabwa divorce iyo divorce nzayihabwa igihe ujabuka waragiye kumusezera canke nta kimwe yarazi kubera ko bavuga ati jewe kuva nafunzwe ndi ari jeudi yaje samedi kunzanira impuzu avambwiye ati ntazogaruka kunsura ivyo byose vyo mu Rwanda ntavyo nigeze menya tukeneye umuco koko waragiye ntiwaca gusezera ngo batubegera mugabo wanje ibintu bimeze kunuku reka mbanza nsimbe kubera ko peu importe nubwo yarafunzwe yari umugabo wawe tu erega no baracyana umugabo wanje ikibazo cya mbere kibaye nawe munyamakuru ndazi ko urubatse ikintu cya mbere ukibaze kugira ikibazo ikintu cya mbere ubanza kubwira n'umugore wawe yo mushigana wanje niwe nabanje kubwira ko niwe data niwe mama nta muryango nari mfite n'ahana ari kubwira umugabo wanje niwe nabwiye ndabwira ati mushinga ntahe urazi ibintu bimbayeho mama arapfuye kinene shere bica bigenda gute tinakundi rero ukuntu bigira yari mu mpimba mama yapfuye ari mu mpimba naciye ndebe ukuntu nabigira nta kuntu hari ko Imana yabigize ndagenda yego urumva je naramusezeye kuri telefone kandi ndafise ibyemezo byinshi byerekanaga yuko twari tubanye neza kuri tele twaravuganye twarabandanyaga umaze kugenda hiyo ufashe urugendo nyene mu Rwanda mwarakomeje kunavugana basamenya situation kubaho ikibazo cy'itelefone turanza kuburana gato umugabo yabandanyije avugana n'umwana wanje Aisha bavugana abubwira mama wameze gute umwana amubwira ko umwana yarazibazo mfite nyuma ho mudonkeye agakate simu twarabandanyije turavugana ni nawe yambwiye ngo ningaruke kubera yuko ntashobora kuva mu mpimba ngo ashikire ku mwugaro afite umugore ndagira uburyo bwose ndagaruka ndaza nshikira mwishira hamwe ko nta hantu nafite nshikira nta data nta mama mfite ntaki nshikira mwishira hamwe mu Nyakabiga ishira hamwe riranyakira ishira hamwe byampangiye inzu umugabo avuye mu gasho mugabo icyampembye urako avuye mu gasho icyampembye amembye kuca anyangaza inzu aguma yipangishije yirira inoti wowe inzu yapangishijwe uri mu Rwanda canke yikura kaguru inzu yapangishije kimara kumva ko nagiye ku maziko guhamba mama wanje inzu bahise bayipangisha ariko bapangishije inzu gute hari ibintu vyiwawe bari barabyomba rega none umva nanifite ikimbaza bari kumbaza ngo tuyipangishe cyangwa tuyipangishe iyo bari umuryango uvuga ngo bagifite nakagatima kubuntu ndako kiba atari kumwa tujane Yogena gute ngo tugushigikire nyene cyo nagomba mbaze ico gihe wowe n'umuryango wiwe kuva giye mu mpimba mwari mubanye gute kuko mwatezwa gusutana umuryango we n'uwiwawe umuryango wiwe je nta bintu birebire no uvuga ko yako ntasa afite nta nyirasenya nta nyina afise imiryango niyo kwa se wabo no bashiki bo kwa se wabo na nyirasenya urazi gaha mu muji rero n'abantu mubana mu rupanga atakini mufoye murashwana cyo muryango wiwe kandi n'umugabo nta munsi numwe twigeze tujye muri sabwe ganza tubwibona mu banyumba kumi ngo byabaye bibyarabaga ibibazo nyine bikaguma mu nzu n'umuryango ntagashobora kumva icyo twavuganye bitewe n'iki yarambwiye umuryango ugiye kubamo umeze ukunuku masenya ameze ukunuku bari abameze ukunuku ushaka uri umugore ushaka kuba ugenda kwiyampanuro y'umugabo wawe nawe ugiye mu uwo muryango nzi yuko batumvikana kubera ko iyo pare y'umuryango yabayihawe umugabo wanjye yayihawe na sentare ni ibintu byabanje kujya muri sentare urumva ugeze mu rumunzu mu muryango wabonanye muri sentare batumvikana n'umugabo wawe wowe urebana n'umugabo nturebana n'iyo miryango batafite icyo bararaniye ariko ngerageje kuvyumviriza kwa kubwiye ati jewe n'umuryango ntitumeraniye neza waje gupangisha iyo nzu mu gihe we ntiwari uhari umugabo yari mu mpimba ninde yafashe uwimera avuga ati inzu tuyishiremo umukiriya se niwe yatumye ati munshiremo umukiriya petete kwera ko wowe wamufashe utari uhari yavuga ati nta kuntu nzobaho ngana afise udufaranga mushiremo umukiriya basi nzoze ndaronka utwo duke tuza kumfasha ino jewe mbajije umupangayi yanyeretse amasezerano ko yayagiraniye n'umugabo kandi ari mu gasho niho yamusanze mu gasho kumubwira amasezerano ibyo nanjye nibyo byantangaje urumva amatwa nshira rero ngo hari mushiki wo kwa se wabo wundi bumvikana niwe yaje gupangisha Nyanza umugabo amasezerano yandikwaho umugabo wanje we yabaye nk'icyabona arahabwa amafaranga barasinyinanira arashyira mu mupangari niko bimeze bene date kikirego kirakomeye pe ariko hamwe babatumye ivyemezo bavuze ati jewe amaze kuva mu mpimba yarantahira
aho naba muri kuri diseti. Nkeneye kumenya uvuye muri ivyo vy'amashirahamwe yakwakiriye yagize iki akagupangira inzu akaza mu kabana, ubuzima bwari bumeze gute hagati yanyu? Umugabo wanje rero nundi munsi uzubwira umwana kutamenyera kubaho abeshejweho n'umugore. Nikura ntegera. Umugabo wanje yarasanzwe azi ko ndi umupambanyi. Nkazi neza ko ntoburi byonja ngira gute. Nuko mena nkikorera n'itafari nkagenda nkakora ubuyede mugabo nkaronka amafaranga. Wewe rero yarazi yuko nyanzu twapangiwe nishira hamwe tuzoyibamo nkabandanya ndayiriha nkoresha imitwe hirya no hino. Mahama yanzu yacu yo kurya kabiri mu kibitoki akabandanya yitoza amafaranga akaguma yinywera ibiye yirira nanye nkaguma muri bwa buzima. Mubwiye ko ibi ndabirambiwe umupanga y'intaraheza avance amezi 3 ntarahera nibwo yabonye turi kurambaza iby'umupanga yo gutangiye kunshira hejuru ngo nzo azohera mbonye ko ari marandyarye njya kwa Dekaritsiye aramubaza ubwa mbere aramwemera ko umupanga yicire avance ukwezi kurahe ukundi subirayo Dekaritsiye amubaza acabwira Dekaritsiye ngo nagende ngo yitwara hashaka ngo nagende mu bahuza baza barebo bayimo ntunace ntangura rubanza mu bahuza abahuza baranshikiriza inzu batanga iminsi 15 kugira ngo banshikirije inzu. Iyo minsi 15 yaheze yaje muri sentare ngira ngo bamaze kubyumva yuko we yatanguje urubanza cararucira hagati kugira ngo aguma nyangada nteshe umwanya kwera wewe nta kibazo yifitiye abapanga yi baramuha amafaranga jewe nije mfite ikibazo. None we yaje muri sentare kuwagize ho nawe nawe watanguriye hari we yaje asaba divorce yakwagiriza yuko yakoze iki? Eriga divorce ayisaba avuga ati ngo umugore ngo kwizera salama ngo ntago ntikeneye kubana nawe ngo ndashaka dutandukane ngo kubera ngo atigeze ndeba mu mpimba. Cyonyene ico kirego cyambere cyo nico cyonyene avuga ngo sinyemura mu mpimba icyo nico cyonyene ngo avuga ngo twoherebwa divorce kubera urumva ko yagiye mu mpimba mama wanje agacapfa aca ngenda nkagaruka mu mezi angahe ndagaruka ngarutse ndabandanya ndamuraba ngenda no kumpimba ndamurungika n'udufaranga nabaga naronse. Ibyo byose rero ko yabyanse iyo ituma badusabye tuzaza n'ama message tuyasohoze barebe ibyo bintu twavuganaga n'ibyo tutavuganaga ibyo badusabye. Yes, nuko mu kurangiza ikiganiro cyacu n'ikihe kintu wovuga nk'agakebuzo ku bavyeyi abamama ndetse bafise ibibazo nk'ibi uri kuraca muno munsi? Yembuze ibyo mvuga nibyo ndeka gusa ni byiza kubaka biciye mu mategeko kubera gushika kuri uyu munota iyo aba ntubatse biciye mu mategeko ibyo byose kuba narubatse inzo byo nagize gute diri kuba bibaye swata nari kubera nk'uwaragiye marume kandi kubaka biciye mu mategeko ubufisi ubutunganye ubufisi iteka n'ubu sentare iranyumviriza bitewe nuko nubatse biciye mu mategeko. Kandi nkongera nkatanga impanuro ku bagabo mutabumbwa n'umugore umwe mukumva ko abagore mugomba kutugira nk'ijojo mugomba kuturya twashiramo ibyanga mugata twebwe ntidushiramo icyanga ngo mudute bakenyeze mwubake biciye mu mategeko. Mugabo nk'ubuje wansubiza ubukumi bwanje akansubiza uko nari imeze akansubiranya neza sinopfa ndongowe. Mihangane cyane reka tubipfurize n'amahirwe kumbure peut-être urubanza ruzokurikira ruzogenda neza reka turindire ibizova mu rubanza mwe mudukurikirana tuzobabwira icavuyemo nimba koko umuvyeyi yaratunganirijwe canke byagenze gute ariko ruzotanga ikigeranyo cyuko sentare izoba yaraciye urubanza kuko ijya ni leta ujya no muvyeyi ntabwihengama irako irumviriza bose ku mpande zose hanyuma igakora ikibereye. Mama Salama tubashimire cyane kwa umwaduha hano mahirwe yo kubavugisha. Namwe turabashimiye kuba reka dushimire mwese mwadukurikiranye ariko kandi tubasaba kumusengero no muvyeyi ari mu bihe bitoroshe ari mu bihe bigoye byo kwangara hirya no hino murayibona neza yuko abantu mukuze mufite ubwenge ndetse mwaciye muri byinshi iyi kamuba muyumva muyisobanukiwe ubwo tumusabire kabisa koroherwa no kugira amahirwe. John Elma Love Mwarimu ndabakunda cyane. Ciao ciao.